nk'umugabo udasigana iprona na cyane cyane nka mu ntara ya Kirundo tuvuga tuti ijya ngingo nibirabangiriye ntiharagira ko iva mu bwizo washingiro muti kuki murabona abarundi umwanya twamaze turi mu vy'amoko amoko wakumiraya byihindukiza bikaja ku yandi byafashe umwanya muremure. Uyu mwanya nawe twari tumazemo agahengwe ni muto ugereranije n'umwanya twamaze muri izo ryane. Byumvikana yuko abantu bagize igikomere kinini cyane kitaragira kuba inkovu ngo gikire. Ewe icyo numva ku iyo ngingo nuko bohinyanyura bakaraba nimba ari umuhutu yize nibamuhe icyo nyene yigiye akirongore atunganize abenegihugu nk'uko abishoboye. Nimba ari umututsi yize niyige ayo mashure bamuhe kintu kukirongora kuko nyene agishoboye mugata ari bimwe byo gukwegeraho. Je nanje ngiriye ko mbona mengo ico kintu c'amoko cohava kuko imbere yuko abakoroni baza nibaza yuko ubwo bwoko bwari busanzwe utahari. Ndavye ho ngaha twese uko turi ngaha nawe aje yambaye ishati y'ubwoko bw'umuhutu cyangwa bw'umututsi naje igitenge nambaye nta bwoko buri. Muri make rero sinavuga ngo ubwoko ni buce buvaho bukwi na bukwi kandi sinshigikiye ko bigumaho kuko tugiye turaraba mu runganwe ruzoza inyuma yacu nihaguma haza ngo abahutu ngo baratotejwe ngo batutsi ngo baratotejwe hazoguma havyuka ingorane bya bindi bavuga ngo inyama mbisi ngo ivyuri yaboze. Nihagira igihe tugashira imbere vy'amoko umututsi agapfumvurira ku mutima akabura hashikiza iciyumviro ngo urumva ngo ndagishize ngo abahutu ngo cemere ukunuku nuku navyo nyene bizoca bizana ingaruka mbi haba mu kibano haba no miryango. Kubwanje novuga nti muri leta ntihari bwagere yuko ubwoko babukura